Turamuramukije kandi turabaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho misi yose kuri Mboneshakure ya Hejuru TV. Ni umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo co kuwa gatandatu kw'itariki ya 4 Rusama 2024. Turabahaye ikaze aho muherereye hose. Hari benshi tuzi ko badakurikiye bari mu Burundi, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana bibe n'u Burundi, hari abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabahaye ikaze ntimuze gucikwa. Murabimenyereye ko tubagezaho inkuru zivugwa muri politike, zivugwa mu gateka na muntu, zivugwa mu butungane, zivugwa mu kibano, inkuru kandi ziba zatangajwe mu menyeshamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, tutibagiwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tubatohereza mu masoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Turabamukije kandi turabahaye ikaze. Iyi ni Hejuru TV, aho tugiye kwibanda ku makuru avugwa mu gisata c'umutekano hamwe n'ubutungane. Ntuze gucikwa, turabahaye ikaze. Ku ngingo ya mbere turaza kugarukaho ku buryo burambuye muri aya makuru. Musengera abasirikare b'u Burundi bari muri Centrafrique kuko ivyabo vyoba vyayangaye. Ubu nabo barafise imyidogo ikomeye cane nyuma yo guterwa, ariko kandi n'igisirikare c'u Burundi kikaba kiriko kirabakorera ibintu bitabanejeje. Muri aya makuru muraza gukurikira ivy'imyidogo y'abo basirikare barungitswe mu gihugu ca Centrafrique kandi bakaba baherutse kurungikwayo mu gihe ca vuba. Bariko baratabaza cane ku mukuru w'igihugu ntagire ico abakorera. Ese baratabaza kuki? Ese vyoba vyabashikiye bibabaje dibihe? Muri aya makuru nivyo tugiye gukurikira ku buryo burambuye. Turaza kugaruka kandi ku nkuru ari nayo tugiye kubagezaho mu kanya inyuma y'iyo ngayo duhejeje kubabwira mu buryo bw'ipfunyapfunya. Pacifique Ninahazwe nawe yavuze ku rubanza rwa Kane Claude Nduwimana wamumenyesha makuru. Muraza kubikurikira ku buryo burambuye. Jona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Mbere yuko tuja muri Centrafrique tubagezaho inkuru ibabaje ivuga ko basirikare b'u Burundi baherutse kurungikwayo, hari wahejeje gufatanwa umupanga. Ni mugihe rero hamaze imisi hari abasuma bagisibije mu gisagara ca Bujumbura, cane cane mu makaritsiye Nyakabiga na Mutangana aho bitwaje ibipanga. Ubu nyene mwijoro hari umwe muri bo yafatanywe umupanga mushasha mu bunywero bw'ahitwa ku Mubano muri Nyakabiga ya kabiri. Ubu rero yafatanywe umupanga akabazwe kw'izina rya Mavuvu, akaba akorera ku ruzi Ntahangwa. Mu kwisigura avuga ko umupanga ari uwo yaguze kugira yirarire, ariko biteye amakenga kuko n'ejo hahise bari bamubonanye uwundi mupanga mushasha ari kumwe na mugenzi yitwa Bukuru. Abanyagihugu rero bakaba basaba ko atarekurwa nyabona yobazwe n'umurwi w'abandi boba bakorana, kuko hari abanyagihugu benshi bamaze gusahurwa, abandi bagatemagurwa n'uwo murwi witwaje ibipanga. Tuje muri Centrafrique, ni inkuru itari nziza ku basirikare b'u Burundi bari muri ico gihugu. Umushikiranganji w'ikiga ca leta y'u Burundi ico gihe yari Domitien Ndihokubwayo ari mu nama nshingamateka ku munsi wa mbere, yavuze ko ibijanye n'amafaranga ava muri Somalia na Centrafrique atari ibintu vyo kuvugira ku mugaragaro ku bw'uwo mushikiranganji. Gusa rero ikigezweho n'imyidogo y'abo basirikare baherutse kurungikwa mu gihugu ca Centrafrique, bariko batabaza ko bagiye kwicwa n'inzara kubera ubusuma bw'imfungurwa bagenewe. Mu vyumvirize neza, umva ni inkuru iteye agahinda. Abo basirikare bagize batayo y'icenda ya MINUSCA bagiye muri ico gihugu kw'igenekezo rya 19 ukwezi kwa gatatu 2024. Abo basirikare rero bashikiriza ko mu gatondo umwe wese yandikiwe icayi, umukate n'amagi abiri, ariko bahabwa irigi rimwe. Mu gufungura saa sita bafungura ibifungurwa vy'intica ntikize bidashobora no kubahaza, harimwo ubugari n'akanyama kamwe. Mwijoro bafungurirwa umuceri n'ibiharage vy'intica ntikize nk'uko babandanije bashikirije. Gusa rero mu vyama bandikiwe saa sita umwe wese yandikiwe icamwa kimwe bita pome buri musi, ariko aronka pome imwe mu kwezi. Bandikiwe icamwa kimwe c'umucungwe buri musi, ariko bahabwa imicungwe ibiri mu kwezi.
abasirikare biyamiriza ubwo busuma buriko burakorwa na S4 w'iyo batayo, bakaba basaba komanda batayo wabo ni Colonel Ntakarutimana Protais kuraba urutonde canke buruderi y'ivyo bandikiwe akishikira mu gikoni kuraba uko ibifungurwa bagenewe binyuruzwa kuko barishwe na kigoyi. Bariko baratabaza nkuko muhejeje kuvyumviriza. Ibintu rero birimo igifungu cane kuko ubushikiranganji bw'ikigega ca leta y'u Burundi ubwabo imbere y'abashinga amateka batangaje ko amafaranga ava muri Somalia na Centrafrica atari ibintu vyo kuvugira ku mugaragaro. Hakaba haranavuzwe rero n'ubusuma bukomeye bukorwa muri etamajoro kuri amafaranga rero abo basirikare baja mu gihugu ca Somalia na Centrafrica yemwe n'abakongo bahabwa, ariko kandi ngayo bahabwa siyo bagakwiye kubona nk'uko bitangazwa na benshi muri abo basirikare bidoga. Numviriza ariko rero nabo muri Centrafrica bariko bararira. Tugaruke kuri rwa rubanza twabagejeje ko mu buryo bw'imfunyapfunya ko tuza kubanyuriramwo. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse agira ati Kani Claude Nduwimana asigaye muri mu bitwa abanzi b'igihugu. Hari sanamu rero beretse kuri imbonesha kure ni yari kuri sentare ya Mukaza aho Kani Claude Nduwimana yari yarengukijwe. Kani Claude yahamaze akanya gato aca ahabwa isango ryo mu kwezi kw'indwi kuza. Kani Claude Nduwimana yahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi muri Nyakanga 2023 inyuma Lieutenant Colonel Petero Nkurikiye asanzwe avuga mu madosiye y'iperereza harimo n'amaramenta yatari make amenyesheje ko Kani Claude Nduwimana na Medare Muhiza bahagaritswe ku vyaha bikomeye harimo gucafuza ijoro y'igihugu, kwambika ibara abategetsi b'u Burundi, gutanga amakuru y'ibinyoma bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi, gukoresha ubugari mu kwiba abantu. Ico gihe rero yasomewe ivyaha bitatu birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, gutyoza abategetsi no gukwiragiza amakuru y'ibinyoma. Nyuma y'amezi 7 ahagaritswe, Kani Claude Nduwimana ejo niho yari kuburana imbere y'abacamanza muri Ntungere ku munsi wa kane, ariko ntiyabaye akiburana kubera umugenzi we basangiye dosiye atari yitavye ubutungane ni Medare Muhiza. Gusa rero Pacifique Ninahazwe avuga ko iyo nkuru hariho hakurwa icigwa c'ubuzima ko Kani Claude Nduwimana yaramamaye mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza aho yadutse akora ibiganiro vyo kubiba urwanko abagwanije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nta bitutsi atabashizeho, bamwe bambika ivyaha vya kahise vyabaye bataravuka canke bakiri abana bato cane. Mu nyuma rero yatandukiriye gutuka ubwoko bw'abatutsi bagereranya n'imbwa. Urwo rwanko rero rwamuhaye kuba umumenyesha makuru w'akarorero muri Sever na Ndayicariye mu gihe kitari gito. Ubutegetsi bwa President Ndayishimiye ntibwamereye mu ntango iyo imigenderanire be na Sever yari ikomeye, ariko gahoro gahoro atera aja mu matati na Colonel Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati. Uyu nawe rero yaricaga akiza mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, nuko Kani Claude atangira kuza arinjira mu busho bw'iperereza. Kuri rubuga rwa Pacifique Ninahazwe rero avuga ko yabutabarije asohoka amutuka kugira yereke abantu ko bamebeshe atabamukozeho ahubwo akiri igihangange mu gutuka abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ifatwa rya Kani Claude Nduwimana muri Nyakanga 2023 rimwe igifungo cinshi iba yarafashwe kubera hari ibikorwa yari yasabwe na bamwe mu bakozi b'iperereza aravyanka. Kani Claude rero yanafashwe asanzwe tumvikana na bamwe bajejwe intwaro bariko baranyaga amatongo abanyagihugu rero benshi mu buterere. Kani Claude rero akaba asanga gukana amatati na Colonel Museremu yagiriza ko yamwivye ibikoresho vyo kumenyesha amakuru birenge miliyoni 40. Kani Claude Nduwimana we akemeza ko ariko ararenganywa mu vyo yagirizwa vyose. Musi rero haranakeneye ko habo yahoze yambika ibara bamutabariza. Turi dufise umuco ukwiye ku vyo yagirizwa kugira tumenye ko yoba arenganywa koko, ubundi ivyo yari gushobora gukurikiranwa ko si ivyo bimufunze. Bohero rya Mpimba rimwe n'imiburiburi abantu batatu bagirizwa ko banka abahutu canke batutse abahutu kubera ubutumwa baba barungikiye bagenzi babo canke banditse mu magroupe WhatsApp. Kani Claude Nduwimana we yarihaye n'ikiringo kitari gito asohora inyigisho zigisha kwanga abatutsi zibagira ibikoko zibuza kwivanga nabo
canke kubakana nabo, ariko rero ivyo ntivyigeze vyitwa ivyaha kuko vyavuga vy'abategetsi bashaka. Ibara rero ryambitse abaharanira agateka ka muntu na bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Honorable Agathon Rwasa, ivyo ntaco bitwaye mu butegetsi bwa CNDD FDD. Kenny Claude Nduwimana rero abivuga bibaye ari ukuri ivyaha ariko haragirizwa birashobora gusa n'ibimpinnanya kuko n'iperereza ryama ryabikoreye abandi benshi mu myaka iheze, hakaba harerekanwa n'ubu iperereza rikora Kenny Claude Nduwimana yafata abo babivuga nk'abansi b'igihugu bakwiye kwicwa, ntiyarazi ikibi c'akarenganyo kuko rero kamenyerwa kakaba ingendo y'igihugu niko atawe gasiga no mu bakavyina ba Kenny Claude Nduwimana rero basigaye bavyina iyo bumvise uburenganwa boba bangana gute. Pacifique ntabwo ati hano twama twabivuze ntuzi ko bamashingo harenganijwe uwo mutiyumvira kumwe canke uwo mudasangiye ubwoko. Ubwo butungane budasoma amategeko buzosya wewe kandi uwo munsi urashobora kubura abagutabariza kubera bashigikiye ko abatabariza imahazwa bahona. Pacifique ntazwa ati ico nifurije Kenny Claude Nduwimana nuko atorenganwa na gatoya, ubutungane nibureke gukwega amaguru nimba yeragezwe abaye yarakoze icaha kuko naho acibwa urubanza ruhuye n'amategeko. Niho rero duhereje amakuru yacu yo muri aka gatondo, masabe kugira ngo namuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Turaza kubana mu bice bitandukanye vy'uyu munsi mu makuru menshi turiko turabategurira kandi turiko turanabatohoreza ko fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisagiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV, munsi mwiza.